twatewe iteka ryo kwakira umushitsi akaba ari umunyamabanga mukuru w'ihuriro y'amanama nshingamateka na nkenguzamateka ku isi icyo twita Union Interparlementaire, akaba yitwa Martin Chongon. Iryo huriro asanzwe abereye umunyamabanga mukuru ni ihuriro rihambaye cyane kubera ko mu gushika no munsi harimwo amanama nshingamateka na nkenguzamateka yababa 200 ku isi. Murumva yuko ari ihuriro rikomeye. Twahora rero tuja mu manama atandukanye, n'uwo mu kwezi kwa kane twari Geneve, ni wewe abarongoye inama. Nivyo hariho uwitwa ko ari umupresident mu munsi n'umupresidente w'iryo huriro, mugabo ubona abantu bahindagurika, ariko wewe akaba ari umuntu uvuga nti ni ntayigayizwa, naho nyene haba amatora kugira ngo ashobore kuronka ikindi kiringo cyo kurongora iryo huriro. Ni umuntu akomeye cyane rero, kuko iyo duhuriye muri ayo manama koko havugirwa ibintu byinshi biraba ibihugu bitandukanye, biraba isi muri rusange. Twari twarasabye rero ko yoza kutugendera, hanyuma yabaye nk'ubaraza ararungika intumwa ziwe zikaza ngaha mu Burundi, tukagirana amanama tukabatembereza mu gihugu. Mugabo no munsi yashimye kwizira wenyene kugira ngo ashobore kwirabira ingene ibintu byifashe hano mu Burundi. Tukaba rero tumukengurukiye cyane, aho twari ko turaganira kwara kumukengurukira byerekeye ukuntu wenyene yihagurukiye akaza. Mugabo kandi twari ko turanavugana n'imigambi iryo huriro ishobora gufasha inama nshingamateka na nkenguzamateka bya hano mu gihugu cyacu, kuko n'abantu iyo mwateguye umugambi neza, umugambi uteguye neza kandi nawo ari umugambi wemegwa n'iryo huriro, barafasha bagashikira mu bintu by'uburyo, bagashigikira kugira ngo umugambi ushobore kuranguka mu bintu bitandukanye, byaba iby'amagara y'abantu, byaba iby'indero n'ibindi. Mugabo gusa basaba ko abashinga amateka n'abakenguzamateka aribo baca baba bambere mu gukurikirana umugambi nk'uyu. Nico rero camuzanye, nibaza ko we azogira icyo ababwiye urugendo rumuzanye rurangiye, ni hazoheza akababwira ingene rero yasanze ibintu byifashe, na cyane cyane kugira ngo azoshobore kwitaba kamo twama tumutera ko kugira ngo ashobore gufasha inama nshingamateka n'inkenguzamateka by'u Burundi.